Gukoresha ubuhinga bugezweho mu kwegeranya ibiharuro, guharura mu burimyi n'ubworozi ari na bimwe mu bizotuma uburimyi n'ubworozi bugira intumbero nshasha, nibyo byashikirijwe nk'ubuhinga bushasha bugiye gukoreshwa muri Rusasuma izoba mu mwaka w'2022. Hari kuri uyu wa 18 Munyonyo umwaka w'2021 aho ikigo kijeje kwegeranya ibiharuro fatiro Isteebu cyari kiramutse gitumira inzego z'igihugu zitandukanye mu ntumbero yo kubamenyesha ubuhinga bushasha bugiye gukora muri Rusasuma igiye kuba muri uyu mwaka w'2022. Kurikirana Sibomana Jean Claude ajejwe ivyigwa by'ubutunzi mu kigo Isteebu. Rusasuma yabaye 2008 novuga ko ariyo Rusasuma ikurikiwe n'iyinye bakoresha impapuro, ariko iyi Rusasuma y'2022 izokoresha ubuhinga bwa none. Muri ivyo byo gukoresha ubuhinga bwa none bituma tugabanya umwanya ibiharuro bizova mu Rusasuma byofashe, kuko mwabyumvise aho umuhinga ariko aradusigurira yavuze ati uburyo bwofashije mu gutwara impapuro, uburyo bwofashije mu gushira mu mamashini ivyo biharuro, ubwo bwose buzotuma bigabanuka. Hama rero ikindi naco murabona ni Rusasuma y'abanyagihugu iri kumwe na Rusasuma ijanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi. Ico ni kindi kintu ca mbere kizoba kigiyemo, kuko bizotuma turonka novuga base de sondage mu rurimi rw'ikinofunofu tukorera ko kubijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ico ni ikintu gishasha cyane. Hama ikindi kintu mwabyumvise bariko barabaza ibibazo baravuga bati mu bisanzwe kubijanye n'abantu bavuka, hariho umuntu wo mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu yabivuze ati twebwe twaragize icigwa gitoyi turasanga ivyo bintu byo dufasha, kuko tutamenya kenshi ivyo bintu by'abantu bavuka tutabironka buri mwanya. Hanyuma umuhinga yasiguye aravuga ati by'ukuri muri Rusasuma yabaye 2008 twaragiye tubona ibintu bitagiyemo, ati rero nivyo dutegerezwa kubikorera ko muri Rusasuma izoba mu 2022. Murakoze. Abandanya amenyesha ko leta y'u Burundi yemeye guterera miliyaridi 2 buri mwaka kugira iyo Rusasuma igende neza. Subira mu mukurikirane. Nkuko mwabikurikiranye, umuhinga yavuze ko itegeko ryashyizeho Rusasuma ryagiyeho mu kwezi kwa 11 2020. Hanyuma mu nteguro ijanye n'amahera leta izokoresha w'2020 ushira 2021, ayo mahera yarateguwe aho leta yemeye ko izotanga miliyaridi 2 buri mwaka. Aho rero nobabwira ko nkuko mwabikurikiranye mwabonye ikirangamisi kijanye n'ubwo Rusasuma mu bisanzwe abantu barumva ngo Rusasuma go mu 2022 mugabo rutwara ikiringo gushika ikiringo c'imyaka 5. Urumva rero leta yariyemeje ko izogenda itegura mu mahera ategekanijwe gukora mu kigega cy'igihugu miliyaridi 2 buri mwaka. Hama rero mwavuze muti muravye hariho novuga amafaranga ngana miliyaridi 28 y'amafaranga novuga y'amadolari, miliyaridi 52 z'amahera y'amarundi. Muti rero uruhara rwa leta muri ayo mahera n'ayari, ngira ngo nkuko twabyumvise igihambaye nuko leta yerekana ugushaka kw'ico gikorwa kiba kiriko kirakogwa, hanyuma abayifasha bakongera bagaterera, kuko ivyo biharuro leta iba ishize ahabona birafasha no mu migambi y'iterambere. Abo bayifasha bakabona bati tugomba gufasha mu migambi y'iterambere, ivyo tufashiriza ko biri ku rugero n'ibiri. Nico gituma aha turakenguruka tukavuga tuti leta ko yerekanye gushaka kwayo, ikavuga ati buri mwaka jewe nzohora ntanga miliyaridi 2 mu mahera leta ikoresha bijanye n'iyi Rusasuma. Hanyuma inama nshingamateka iramaze kuvyemeza. Mwavuze muti iyo bimaze gutanga ngahe amahera
yemeye muri uwo mwaka w'ibihumbi 2020 gushira 2021 yose novuga ko bivanye n'integuro kuba ariko barakora iyo rusasuma amahera akenewe arahari.